mu gihe yaraye yakiranwe iteka ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i Bujumbura nyuma yo guserukira igihugu mu makungu mu mahiganwa y'inkino z'umupira w'amaboko tennis. Umukinyi Sada Nahimana ahamagarira cane abigeme b'abarundikazi kwijukira urukino rwa tennis, anasaba urwaruka muri rusangi kudacika intege, bamenye ico bakeneye n'ico bashoboye, nuko bahagurukire rimwe biteze imbere. Aho yitanze ko akarorero avuga ko mu nkino zimwe yatsinzwe ariko bikaba bitamubujije kubandanya kanatsinda, ngo agiye kwegeranya ubushimwe bwose yaronse buri mu bihugu bitandukanye abuzane mu gihugu camwibarutse. Sada Nahimana avuga kandi ko agiye gutegura abatoyi biwe bazomusubirira mu myaka iri imbere atagishoboye gutera iteka Burundi mu mukino wa tennis, aho yaciye anasaba ubushikiranganje bujeje inkino kumenya abakinyi bose Burundi butunze no kubashigikira, ati urukino rwose rushigikiwe ntaco buza ko ruteza imbere Burundi guhera ku miryango y'abo bakinyi. Hawa umuvyeyi wa Sada Nahimana na Maître Muregwa Solange ajeje guhanahana amakuru muri Fondation Famille Dojaba yashigikiye cane uwo mukinyi, bibutsa abavyeyi gushigikira ingabire z'ibibondo vyabo. Bibutse ko kuwa 8 Ntwarante uyu mwaka umukinyi Sada Nahimana yaronse agashimwe k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bariko baragerageza kuduza ibendera ry'u Burundi mu makungu.